Inyuma y'isoko benshi bakunze kwita Kotebu, isuku ntiryubahirijwe habaho badandariza no mu miserege itwara amazi. Abo bahadandariza bamwe akaba ari abarimyi baje kuranguza, ahandi naho ukahasanga amazu y'uburiro. Abo baranguza bakemeza ko iyo bahejeje akazi mu masaha y'isaha 8 baca bahategura imodoka ijeje gutwara imicafu ikazi kabitwara mu kibanza cyabigenewe. Ariko umuntu akibaza ko ico gihe cyose biba bikiraho ko atakibazo vyotera ku magara y'abantu bigatera indwara ziva ku isuku rike. Komiseri arongoye iyo soko akavuga ko ikibazo kijanye n'isuku bagitoreye umuti. Dufata ku munsi wa gatandatu umuntu wese afise ikintu akora aho hantu hose ariko arakorera ategerezwa kuhagirira isuku. Rero na cyane cyane aho hantu ubona hari ibidandazo vyo kurya vyo gufungura abantu bahitana bagatwara benshi turabirukana kubera isuku rike. Abarimyi bazana mu bihunda ibintu nk'akarorero nk'ibintu vy'imyembe, ibintu vy'imicungwe. Urabona uciye dozarantura y'isoko hariho amapubere twasize ku miryango y'isoko yinjira mu isoko indani. Rero ubu twarashizeho komite ijejwe kuraba ibintu by'isuku. Rero umuntu wese afashwe yateriye ikintu hasi cyane cyane mu isoko no ozarantura y'isoko hariho amapubere baterera mu byo bintu. Rero turarindiriye ingingo bamwe ufashwe amande azocibwa. Umwe mu bahadandariza akavuga ko baje ngaho kubwo kubura ikibanza mu isoko hagati. Gituma nariko ndakora mu isoko indani je sanzwe ndandaza mu giciro cyo kuranguza. Abaranguza bose baranguriza ngaha, abadandaza nabo badandaza mu isoko indani. Ariko komisere we avuga ko atakibanza boha abarimyi. Nitwosha kububakira kubera sabantu bagumaho. Oya, santu bagumaho. Nk'ubu gushika saa 8 nta bantu bazoba bahari. Umva nitwoshiraho ibibanza inyuma y'isoko mu gihe indani mu isoko hakiriho ibibanza bikigaragara. Urongoye isoko agasaba bahakorera inyuma no mu isoko hagati ko bo kwitwararika isuku nabo bakabishiramwe inguvu. Tubibutse ko isuku ari kirumara mu buzima bwa misi yose tutarisiga inyuma.